Mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urashobora kuduza ikiganza cyawe gutya ukagira ati Yesu arakoze, Yesu yakoze kutugirira neza. Haleluya. Urashobora kundamukiriza mugenzi wawe kandi umuraba pana ku umurabe kabisa, umurabe hariho abandi baduhena ngo bararamukanije kumbe ni guhendana gusa. Twebwe turamukanya nk'abana b'Imana, icyubahiro kibici Imana. Ndashimiye abakozi b'Imana barongozi bampamagaye kugira ngo nkorere hano uyu munsi kuri izi tariki. Imana ibandanye kubahezagira. Kandi turazanye intasho za bene data ku ishengero ryo mu gishingano Rebero, baradutumye ngo tubaramutse, none nimwakira izo ntasho mu izina rya Yesu. Twagendanye n'abakozi b'Imana turi kumwe hano, kumbure haguruke kabisa, ni muri Gatinya shengero, muhaguruke mubagirire gutya, cyubahiro kibici Imana, muvyagire Imana ibahezagire gose. Ngomba yuko dusoma amajambo y'Imana aboneka ajya mu butumwa bwiza bwa Yohana. Imana yampaye ijambo kugira mvugane namwe, kandi iryo jambo Imana yararincuriye kabisa kugira ngo mvugane namwe. Ni riri mu butumwa bwiza bwa Yohana 3 guhera ku murongo wa 3. Niyo majambo yuko ngomba yuko dusoma. Urufatiro ni kuvyagwa ubwa kabiri. Kuvyagwa ubwa kabiri niyo majambo tugomba tuvugane ko. Ndatanguye gusoma kuko dufise umwanya muto, kandi niko ngomba dusome aya majambo. Havuga ngo iki? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ndashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Imana ibafashe, Imana itugirire neza. Reka tube turagarukiriza ngaho. Aya majambo ni Yesu yari karavugana na Nikodemu, kandi turabona icyazanye Yesu. Yesu yazanywe no kugirira neza twebwe abana b'abantu, kandi turabona hariya mu gice cya mbere Yohana ari karavuga ibya Yesu Kristo umwami w'abami, ko yaje gukiza abana b'abantu, kandi aravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bavyawe n'Imana. Niyo yayo majambo turabona ku gice kigira kabiri ari karakora ibitangaza, yerekana ibitangaza, azima aja mu rubanza agakora vino iryoshe abantu bakaryoherwa cyane. Hanyuma rero mugabo muri iki gice turabonamwe ibintu bitatu tubonamwo ni ukugira iki? Kuvuka ubwa kabiri. Ikigira kabiri turabona urukundo rw'Imana. Ikigira gatatu biratubereye ko Kristo ashigwa hejuru natwe tugacishwa bugufi. Nayo majambo ngomba yuko tuvugana ko mu mwanya mutoyi. None twumvise kuvuka kuvyagwa ubwa kabiri. Umuntu arashobora kuvyagwa ubwa kabiri kuki? Ubwa mbere nico dukwiye kumenya yuko umuntu arashobora kuba yinjira mu rusengero, arashobora kuba ari umunyedini mugabo ataravuka ubwa kabiri, akavuga yuko ari umukristo mugabo ataravuka ubwa kabiri. Ukuvuka ubwa kabiri ni gute? Ukuvuka ubwa kabiri ni ukwihana ibyaha, ukareka bijya byose wahora ugenderamwo ugahindukira.
niko kwihana. None turabona umukozi w'Imana Nikodemo w'umwigisha mukuru mu Bayuda aragenda ashikira Yesu. Yagiye kwa Yesu mwijoro aramubwira ati mbwira, wewe uri umukozi w'Imana, uri ukora ibitangaza, none bimeze gute? Aramubwira ati Nikodemo, ndakubwire nukuri utemeye kuvuka ubwa kabiri ntushobora kwinjira ubwami bw'Imana. Nikodemo aratangara, yumvise ari ikintu gitangaje gose. Nawe acaratanga ikibazo ati none novyuka ubwa kabiri gute? Novyaga ubwa kabiri ngongera kaja mu nda ya mama. Ariko aramubwira toya, ikivyawe n'Imana ni abumwana w'Imana, ikivutse uwuvyawe. Iri jambo rero ngomba yuko tugiyumvirako, ukuvuka ubwa kabiri. Hajya hariho abantu bakizwa badakijijwe, binjira mu rusengero ari ukuza gusamara gusa, mugabo atarihana. Bene data, turakwiye kuba abantu bihanye. Kandi hari ikintu Yesu yavuze, abwira Nikodemo, tutavutse ubwa kabiri ntushobora kwinjira ubwami bw'Imana. Bisobanurwa yuko umuntu atarihana ngo areke zijya ngeso mbi, ngo areke bijya byaha bibi. Hari abantu usanga binjira ari abantu b'inzigo, abantu batagomba kwiyumvira kuri bagenzi babo. Isharu ugasanga niryo ryamaze abantu, ubusambanyi ugasanga nibwo bwamaze abantu. Mugabo bakaza bakiyerekana ngo erega turakijijwe, ngo erega turiko turakora ibikorwa, mbere n'abaririmbyi barimwo. Mani tubabarire cyane. Hari iciza Imana yakoze ku mwana w'umuntu kugira yaremeye kwitanga, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko aronka ubugingo budashira. Icyubahiro kibici Imana. Turabona kandi icyazanye Yesu, kandi turabona urukundo rw'Imana. Burya hari urukundo rw'Imana bene data. Imana kubona yarakwiyumviriyeko, Imana kubona yarakuremye ikakugira ukuri, hajya n'igitangaza cy'Imana. Mpora ntangazwa n'abantu bakunda kuvuga ngo twebwe ngo dusenga Imana tutabona. Ubwo buhumvyi ni ubwo Satani yagumye ashira muri Edeni. Yabwiye abantu ngo murabizi, abwiye Eva ngo bayina ntuzopfa, siko yamubwiye. Ariko ndakubwire, twebwe dusenga Imana tubona, tuzi. Ubwa mbere yaraturemye, ikigira kabiri ivyo yaremye byonyene birerekana icyubahiro cy'Imana. Amen. Apana kuza turahendwa ngo dusenga Imana tutabona. Iyo Mana utabona yireke, iyo Mana utagomba kubonera mu byo yaremye yireke. Niyo majambo Paulo yabwiye bari abantu bi Filipi canke ego, arabemeza, arababwira ati iyo musenga mutabona niyo ngomba ndabereke, ndabemenyeshe. Musenga ibigirwamana, muriko murasenga ibigirwamana gusa, yamara Imana y'ukuri iriho. None bene data, twiyumvire kuri urukundo rw'Imana. Imana yaradukunze, urukundo rw'igitangaza. Imana yaratwiyumviriyeko, mugabo kandi abantu bariko baranka urukundo rw'Imana. Abantu bariko barirukanga mu bitagira ikimazi, abantu baranka Imana bayangishijwe n'iki n'ivyo bariko barabona hirya no hino. Yamara hari iciza Imana yakoze. Nikodemo arabwirwa, tewe Nikodemo, ndakubwire, utarumvira iki jambo ry'Imana rikubwira, ntushobora kwinjira ubwami bw'Imana. Ngomba ndababaza, mbega ubu wumva by'ukuri warihanye, warashitse ku musaraba by'ukuri? Mbega ubu Yesu yoza, mbega wumva wojana nawe? Erega tureke kuza turiremesha. Uwundi mukozi w'Imana niwe yavuze ngo gukizwa nabi ngo bitera umwako. Hajya ukijijwe nabi bitera umwako. Abantu benshi nico gituma bari mu bintu umenga ntibabona iyo baja niyo bava. Hejuru yiki ivyaha nivyo abantu bishinga, ivyaha nivyo abantu birukangamo.
ngo ntaco ngo kazima bana kabambona ngo twirigwana nabo mugabo wakwitegereza ibinyoma biri muri bo ubusambanyi buri muri bo hanyuma bakaza imbere y'uhoraho ngo turakijijwe ngo tuje gukorera Imana. Iyo Mana uri kurakorera uri ndyarya kubera kutokwihana kubera kutovuka ubwa kabiri ngo ureke ibyo byose Satani ari karagukwegeramo. Ntiwame wibaza ngo nubugingo budashira uri kurajamwe wanse kwihana uzopfa nta kabuza. Turabirindi jambo iri jambo urukundo rw'Imana. Uru rukundo rw'Imana hariya 3 umurongo wa 14 guhera ku 14 na 15 havuga ngo iki na 16 havuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko agire gute ariko aronke ubugingo budashira. Icyubahiro kibica Imana. Reka tugwanire ubugingo budashira bene data. Nduhave wiyumvira ngo ico cyubahiro cyawe ngo ubwo buto bwawe nibwo buzokuronkesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Never. Uzokwinjira mu bwami bw'Imana ari uko wihanye waretse bijya byose. Hari iby'Imana yanka. Hariho abantu basigaye baza baragize ikintu umenga ari ibintu bisanzwe. Yamara Bibiri iratwemeza yuko umuntu yanka mugenzi we n'umukunzi w'Imana siko ni abariki. Umwansi w'Imana nukuvuga yuko uburi umwansi w'Imana. Iyo wanka mugenzawe mugabo ugwanko niko guzuye mu bantu no musi. Imana itubabarire cyane. Raba urukundo rw'Imana. Imana yaragukunze urukundo rutangaje. Jewe ndibuka aho yankuye. Mbega wewe nawe uribuka aho yagukuye. Yakoze igikorwa gihambaye. Yaremeye aratabagurwa. Yaremeye arapfurupfu ruteye isoni kugira ngo turonke ubugingo budashira. Bene data ndababwire kijya gihe cyo cy'inzoka zajya abantu hejuru y'ubugarariji kuko bari bansi Imana. Abisirayeli bari bansi Imana. Hanyuma hejuru y'ukwidodomba Imana ibarekurira inzoka zibanza zirabarya kabisa. Mugabo Mose aje imbere y'Imana arabwira Imana ati Imana nukuri aba bantu uraba abantu bariko barahona abantu bariko barapfa none tugira iki. Abantu bariko barasaba imbabazi babonye yuko ari bidasanzwe. Amubwira ati genda ucure inzoka hanyuma uyimanike ku giti hanyuma uzoyiraba wese azokira. Nubu niko bimeze bene data. None ngomba ndababaza erega hari habagararije bababwiye ati raba iyo nzoka ngo akuna ngo nta kuyiraba agacatangura kugomba ngo ngo ndihe ngo nuko nyene. Yamara ndakubwire uwanse umwana w'Imana wanse Yesu uzopfa ntuzibukwa. Hari ubugingo budashira rero buboneka muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Yaranesheje rupfu na kuzimu. Yaremeye kurugwana ugo rugamba ararugwana ararutsinda ku munota wa nyuma. Abantu bose abari barapfuye bose barazuka na warazuka. Icyubahiro kibica Imana. Uyo niwe azozura bizeye. Hariho abandi banka Yesu umwanka ubesha niwe ategatiye mu maboko yawe atengatike ubugingo bwawe mu maboko yiwe. None ni wanka Imana wibaza ngo uzojahe habe nambana buhoro buhoro. Nturabira icyubahiro. Razi hari ibintu biriko birambabaza muri kino gihe. Abarongozi barashobora kubabwira ati yamara iki kintu ni kibi iki kintu ni kibi nabo mukugagaza ngo akuna ngo abo batama ntavyo bazi iki. Mugabo ndakubwire wanka bangwe mbe nka wa mukozi w'Imana ntuzankazana ndabe. Hari ikindi gihe yana utashimama mbere za Mungu tena utajibu uzovuga haja ntuhavuze urabifata minenekwe ngo ko bamutama badedone ba Leopold ngo ivyo bavuga ni ivyo nyene. None uri umwana w'Imana bwoko ki? Umvira mwemu yera ariko arakubwira ariko arakwereka ivyicaha
arakwereka neza yuko ivyo uri kurakora ari bibi, mugabo ntuvyumve. Imana idufashe cyane. Kandi ikindi naco dukwiye kumenya, reka kuza wumvireza ugo ruhendo rw'isi. Satani ariko arahenda abantu, ariko arahenda abantu, ariko agenda bahenda bereka ibi na biriya, ngo erega ngo ibi ngo nivyo bikwiye. Abandi bakaza biremesha ngo erega turi mu gihe ciherezo, ngo erega utabeshe ntuzosumira umwana wa wapi. Ivyo muvuga nibiki? Ivyo abantu bariko barababesha, erega ndababwire bya binyoma vyo muri Edeni kuri Eva, nubu niko bikiri. Satani niko abandanya kuvuga, araza kongorera abantu ngo bayina ngo ntimuzopfa. Haje ukora icyaha ntazopfa, haje wankundi ntazohanwa, haje ukora ibinyoma, haje uri kurakora ibinyoma, haje ibinyoma uri kurakora haje ntibiboneka. Reka dusome, tubanze dusome hariya hirya mu byahishuriwe Yohana gatoyi, mu ntunge gatoyi. Ndabona umwanya uri kuragenda, ariko reka turabe hariya inyuma gose, tureke kuza turafata ibintu minenegwe bene data. Hajya 14 22 byahishuriwe Yohana 22 guhera ku murongo wa 15 havuga ngo iki? Ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi, abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Bandanye ubesha, niwo mwanya wo bufise. Mugabo nakubwire, wari ukwiye kuvuka ubwa kabiri, ukaba umwana w'Imana, ukerekana iyo Mana yakuremye ko ari nyene icubahiro. Reka turabe irindi jambo. Birakwiye ko Kristo ari wabonekera mu bugingo bwacu, kugira ngo akuzwe natwe ducishwe bugufi. Paulo yavuze ngo iki? Paulo yavuze ngo iki? Aha ya majambo mu cete Paulo yandikiye abigaratiya havuga ngo iki? Niyo majambo ngomba duhereze ko hanyuma twisengera Imana. Cete Paulo yandikiye abigaratiya 1:12 1:10 havuga ngo mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba ngomba kunezereza abantu, simba ndumugurano wa Kristo. Mani dufashe cyane. Mbega urumugurano wa Kristo? Mbega urumva yuko muri wewe Kristo aganje? Ataraganza ndagomba duhaguruke dusenga Imana. Uyu ni umwanya wo gusenga, nta byinshi mpava mvuga. Ivyo wama wumva ni byinshi, bama bakuburiye ku munsi. Mugabo byakunaniye ko wihana, byakunaniye kureka icyaha ni kibi mwene data. Kristo aragomba yuko agaragara muri twebwe. Umukozi w'Imana Paulo aravuga ati mbega nishimwe ry'abantu ndondera, wowe ukirondera ishimwe, wowe ugishaka yuko Kristo ashigwa hasi nawe ugashigwa hejuru. Yamara Paulo uyu mukozi w'Imana avuga ngo mbega nishimwe ry'abantu ndondera, habe namba na buhoro. Tugomba yuko Kristo wacu abandanya gushigwa hejuru, natwe tukacishwa bugufi, akaba ari waganza ubugingo bwacu. Imana ibandanye kutugirira neza. Kandi ikindi ndangirije ko niri jambo hajya nyene 22 havuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Ivyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura icubahiro kibici Imana yacu. Haguruka dusenga Imana. Wowe urimwo warasubiye inyuma, wowe urimwo wanka Imana, wowe urimwo utaravuka ubwa kabiri, haguruka dusenga Imana. Haguruka dusenga Imana. Kumbure babamenyereje kuza babanza bakaririmba akaririmbo bakababembereza. Yamara ndakubwire, hari umunsi atari wo kubemberezwa, wari ukwiye guhitamwo hakiri kare umwanya n'uyu nyene. Wowe urimwo ndagomba ndagusabe abahagurutse mushike hano, tugomba dusenga Imana. Mushike hano. Muratewe isoni no guhagarara ngaho imbere, muratewe isoni no kuza kwihana, muratewe isoni no kuza kwisubiza ku rutonde.
Imana idufashe bene data. Uyu ni umwanya mwiza. Va muri izo ngeso mbi urimwo. Reka kuyayata, reka. Satani ni umwicanyi. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Ni naco gituma yavuze yuko Yesu yajara umuco w'isi, abamwizera bose baronka ubugingo budashira. Imana ibahezagire. Amen. Tugomba duhagurutse abakozi b'Imana, muze dusenge. Muze dusenge. Urimwo ntureke kudahaguruka ngo dusenge. Mbega urashize hejuru y'Imana. Yumva amagambo uti ninge waremye isi, iyi si n'ibyuzuye byose. Nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi nireme, namuremye mukunzi murutisha ibindi biri, muhano kugira ishusho. Hari Imana nziza yinginga abantu bayo. Iyo womenye urukundo ikunda abantu wari kwiyuzuza nayo. Imana si umwansi n'umukunzi n'umubyeyi. Uba imirindi Uwiteka aragushaka. Yewe yewe umva arabasa mwana w'umuntu. Hari Imana ikubaza uri hehe mwana w'umuntu. Uri hehe mwana w'umuntu. Urahamagarwa uwakuremye aragushaka. Hari Imana igushaka. Mu rugo Warataye Imana agaruka mu rugo. imirindi Uwiteka aragushaka. Yewe yewe umva arabasa mwana w'umuntu. Ni ijambo ry'Imana. Uri hehe uri hehe mwana w'umuntu. Urahamagarwa uwakuremye aragushaka. Garuka mu rugo umva imirindi Uwiteka. Wizigira Imana yawe n'umutima wawe wose. Yewe yewe umva arabasa mwana w'umuntu. Hari Imana ikunda abantu inyembabazi, teba kurako ikagira ikigongo cyinshi. Uri hehe